Umoja group twatanguye ibikorwa mu mwaka wa 2017 ndibuka neza ko ariho ndirimbo ya mbere yagiye ahabona haho twari mu gihugu nyene ca Australia mu gisagara ca Brisbane ego haraheze imyaka nk'itanu canke itandatu ku bikorwa vya Umoja group bitanguye. Umoja group no mugwi watanguriye muri Australia? Ego n'umugwi watanguye muri Australia ariko kandi n'umugwi wigenga utegamiye ishengero na rimwe canke ikintu cari co cose. Mwagiye muzinanye canke mwahuriye hariya bibatera? Twahujwe n'ubuhungiro. Twahuriye hariya nyene basi turagira nyene icifuzo yuko twoja hamwe turi nk'abantu bakeya kugira dukora igikorwa c'Imana. Ego nuko Umoja group twatanguye. Alright, uvuze yuko umugwi Umoja group ata eglise uvuga ati uwebuke ishengero runaka musenga mu mashengero atandukanye musengera mu eglise atandukanye nabo bavuga ati mwahuye gute abantu musengera mu eglise atandukanye kugira ngo mushobore guhurira hamwe mushobore guhuriza ku kintu kimwe? Okay, uko vyagenze vyatanguye hariho umuntu umwe yari mwishengero kanaka hanyuma uwo muntu bivanye n'intambara canke umwumvikano mukari mu mashengero y'ico gihe acagira iciyumviro c'ukungene hoba umugwi uko uwo muntu yarababazwa no kungene hagera igihe aho korale zoteye imbere ariko kubera wa mwumvikano muke canke za ntambara zari mashengero maze nuko yakaca yigabura korali kabira sambutse. Uyu muntu wacagira iciyumvira ati reka ndabe nk'abantu tuzoja hamwe kugira ngo dukore igikorwa c'Imana tutegamiye ishengero kanaka hamwe bishitse amashengero turimwe akagira ikibazo nk'ico twebwe ibikorwa vyacu bize bigire gute bize bibandanye. Nuko ico ciyumviro caje rero uwo muntu aca nyene ararondera nk'abantu b'abagenzi bagize gute abona bashoboye igikorwa kandi bagifitiye n'ingabire akibatuye maze nuko baragitahura kandi bacakira neza baca batangura uko niko ibikorwa vyatanguye. Intumbero yo kubaho kwa Umoja group kwa Umoja group ni imwe yonyene kugira ngo dushikane abantu kugakiza canke umusaraba wo kugororoka. Niyo ntumbero, niyo mpamvu turirimba mu ndimi tugize gute dushoboye uko zoba zingana kose. Niyo ntumbero yonyene ko ese novuga ati ni kubw'ubutunzi canke bw'amafaranga oyaho noba mbere. Ubu Umoja group mugeze ku ndirimbo zingana? Ubu Umoja group tugeze ku ndirimbo 11 ya 12 ko yategurwa mu cyuma. Gukorera hanze y'igihugu ntivyoroshe narijya musanzwe mukoresha ururimi rwanyu ururimi kavukire. Nagomba kubaza intambamyi nyamukuru muhura nazo iyo muri ko murakorera hariya mu bantu mu mahanga mu bantu basanzwe deja batumva ururimi rw'ikirundi mwe mukamukoresha ururimi rw'ikirundi mu bantu basanzwe bavuga ururimi rw'icongereza n'izindi ndimi ngabo bavuga tutazi. Okay, mbaje neza cyane kandi murakoze. Kimwe n'abamenyesha bariko baratumviriza natwe ko muri studio zacu abarundi hariya turamaze kuba benshi cyane. Twebwe nk'igisagara tumwe biravugwa yuko turenze abarundi 10,000. Urumva n'abantu benshi. Amashengero y'abarundi aramaze kugwira ni menshi cyane. Ni benshi cyane. Ujuda no bandi ba Afrika bagenzi bacu nk'aba Liberia, aba Sudan, aba Ethiopia, aba Afrika community ziramaze kwaguka cyane. Urumva rero twe kugeza uyu munsi iyo turirimba amashengero y'abarundi mu mashengero y'abarundi asanzwe ari hariya nyine kuko nkatwe ishengero turimo turarenga abantu 100 hanige dukwira amajana 2 nkiyo batonze benshi ugasanga n'abarundi ari abarundi nk'ibice 75 ni nk'abarundi bagize gute. Urumva rero kugira gute kuririmba mu rurimi rw'iwacu bica bituma ni kuvuga vyoroha kuko hari benshi bumva indirimbo zacu ariko katafita n'umugambi uko tuzota kurimba mu rurimi rw'icongereza kugira ngo n'abazungu nabo nyene bumva ivyo turimba twabwira ubutumwa. Yego. Akaririmbo ni igihe ka Umoja group.
ikiganiro birashoboka. Umutumire ni Innocent Jumapili asanzwe aririmba mu mugwi Umoja Group, akaba ari umugwi w'abarundi bahuriye muri Australia nkuko yabitubwiye, baca baja hamwe bakora uwo mugwi Umoja Group, bakaba batanga umugwi Umoja Group ukaba watangiye muri 2017. Umukaba mumaze hafi imyaka 6. Imyaka 6 turi mu bikorwa. Mwatubwiye ko hariya muri Australia muhora mutegura mutunganya ibiteramo bitandukanye, mbega ivyo biteramo biba murabihisha amafaranga cyane? Amafaranga ntabwo turagera ku rwego rwo gukoresha amaconcert kumbure kugira ngo turihishe amafaranga, kuko ubwa mbere na mbere iyo ntabwo ari wo mugambi twebwe tugize gute dufise. Ihangiro ryacu ntabwo ari kurondera amahera, ariko ibikorane turavyitaba. N'ubu nyene ndiko ndavuga Umoja Group iri mu nteguro hariya, barafite ubutumire bwo kwitariki 29 muri Australia, aho bazaba batumiwe mu gikorane kizagikomeye, hazaba ariko arahezagirwa abakozi b'Imana nk'abapasiteri n'abandi batandukanye. Twebwe rero ihangiro ryacu ntitubabaye amahera, naho ibikorwa dukora bidutwara uburyo bwinshi, amadolari atari make, ariko twebwe ihangiro ryacu ni kugira gute, ni gushikana abenshi kugakiza, abenshi ku musaraba wo kugororoka. Ivyo navyo niyo vyashika kumbure bigashika ari ubugombe bw'Imana, navyo nyene tuzogira gute, tuzobikora, kuko uronsa agafanta ndibaza ntawe kagwa nabi. Ubwa Umoja Group agafaranga karakenewe biciye muri ibikorwa mukora byo kuririmba. Amahera arakenewe kuko yatabonetse nta kintu twokora. Si ngomba kuba nka wa mukozi Imana avuze ngo atamahera ngo ntibikunda. Oya, jende mayi yuko Imana igira gute ikora, ariko nka twebwe amahera atabonetse nta kintu twokora, kuko nimba ari umuziki dukoresheje ayo n'amahera, nimba ari audio ayo n'amahera, nimba ari video clip ayo n'amahera. Musaze mufise abashigikira? Yego, abo turababona nk'umuntu ukabona araje avuga ati mwarakoze kumpezagira, ukabona atoye nk'imyambaro avuga ati nk'abigeme bose canke amama bose ari muri uyu mugwi nzobagurira imyamba. Urumva ngo umuntu abaduhezagiye cane, ariko bari muri eglise aho musanzwe musengera. Oya, n'abata muri eglise baramaze kubikora. Kandi mbe nagandabwire yuko n'abantu benshi bari hanze ya Australia bagira gute baduhezagira, badusengera bitagira uko bifu. Ego, anima tumaze iminsi tubona hano mu gihugu wacu haza abarinzi batandukanye baririmba gospel, mbere bakaza bakaronka amafaranga ino mu gihe akaba ari abarinzi b'abanyamahanga. Mu gihe dufise abarinzi b'abarundi mbere bari mu mahanga, harimo na Umoja Group, tutababona mutuma ko mu bindi bihugu ngo muronke ako gafaranga, cyangwa tubabone basi muje ngaha iwacu mu Burundi mushobora gutunganya ibyo biteramo muhisha amafaranga. Icyo mwe mukivuze ko iki? Je nibaza yuko ivyo ari vyiza, kuko natwe nibaza ko umunsi umwe hari igihe Imana izokugurura inzira nka Umoja Group tukaza mu bikorane cyangwa mu biteramo hano, kuko n'abantu benshi baduhamagara bakadutumira akavuga ati nimuze bafite igikorane kanaka, ibintu nk'ivyo. Ariko twebwe ntibishaka kutworohera kubera turi umugwi utari muto, ko abaririmbyi 12 muri make kuburiza indege bose ntabwo ari ikintu coroshe. Ushizemwo amaviza ugashiramo aho bazoshikira, ukungene bazofungura, ntabwo ari ikintu coroshe. Jere novuga mu Burundi twaramaze kuhakwiragira, kubera benshi bataratubona amaso mu yandi, ariko turabagenda biciye mu maradi, biciye ku mateleviziyo, biciye no ku zindi mbuga nyinshi ngurukana bumenyi. Twaramaze gushika mu Burundi rero, ahubwo mbere kavuga ati abamenyesha makuru nkamwe Imana ibahezagire, kuko mu mikorwa cacu gishika kure kwera. Akaririmbo ni tunakushukuru ka Umoja Group. Hanyuma bakaba dukurikirana imbere ko twinjira mu kiyago, turashobora gutangura twandikira ubutumwa bugufi kuri 67 Ego, nimba arico babaza umutumire wacu canke nimba arico batubaza ku kiyago twamaze kubabwira, barahawe ikaze.
nta kibazo. Yes, ikindi kibazo nagomba kubaza Jumapili, turavye Umoja Group aho musanzwe mukorera mu gihugu ca Australia, ibintu vy'agafaranga cyangwa vy'akadolari nizere karaboneka cyane. Twabadije ati inamba nkihura nazo, ariko muzo twavuze ntimwavuze ati inamba z'uburyo. Nagomba kuba turavye ku rubuga rwa cyangwa indirimbo yanyu amara gushira ku rubuga rwanyu haheze amezi ashika ku ndwi. Nagomba kubaza mbega nk'umugwi Umoja Group ni igihe kibazo cyabaye kugira ngo hashobore guhera amezi indwi ihangiro ryanyu mwihaye ryo kuvuga ubutumwa musa n'abicaye kuko mwihaye ihangiro ryo gukora n'ubukisiye ku mbuga ngurukanabumenyi. Okay, nibaza indirimbo duhaka gushira habona iherutse birakwije ikiringo c'ukwezi n'inusu, ariko kandi umbajije impamvu twaba twaratevye kugira ngo dukurikize imaze ko amezi indwi. Hariya corona yaradukubise cane n'ibara riragwa. Corona cabaye ikibazo gikomeye cane gose, ni kuvuga aho umuntu ashobora gutegura ibintu ariko utazi ejo ngo muzovyuka hameze gute. Ndibuka yuko ari igihe kenshi twategura programa canke integuro, ariko buke tukavyuka twumva yuko igisagara cugawe, ata muntu n'umwe arekuriwe no kuja kw'isoko canke rekuye kuja ahantu na hamwe. Bose twaca tuguma muri mwe bita ngo guma muhira, canke guma mu rugo, guma mu rugo. Ivyo rero byaratubereye intambamyi igize gute ikomeye, kandi cari igihe kitoroshe. Ndibaza mwese mwaravyumva cane cane nk'abamenyesha makuru, vyavuzweho henshi hose kuko cari kiza giteye isi. Ico novuga ati cabaye intambamyi igize gute ikomeye. Muri ose akibazo sinibaza yuko twovuga ngo ni amahera, oya, kuko tuvuze ati twirukange turondere turaruha ariko tukagira gute tukaronka. Rero ico nico novuga cabaye intambamyi igize gute ikomeye, yatumye kumbe tumera nk'abahagarika ibikorwa. Ariho kandi aravye si twebwe gusa n'arinjira bari muri za Amerika, Canada n'ahandi, bose ico kibazo bagiye barahura naco kuko biriya bihugu bisanzwe vyagize gute vyahangayitse kumwe muri ico gihe c'ikiza ca corona. Ariko mu gihe kutubona dukora ikindi byose ikibazo nobabaza Umoja Group hari ibanga mbona mwafashe ryo gukorera cyane mu gutransmeta message yanyu muko musiye ku mbuga ngurukana bumenyi. Nagomba kubaza ati mbega mwe mwatahuye gute gushobora gutransmeta message yanyu musiye ku mbuga ngurukana bumenyi? Niyo nzira yonyene twabonye ubutumwa bushobora gushika kure kandi bugashikira benshi. Hari ibanga mwa mwaravumbuye? Hari abashaka kwibaza ati kumba ari mwibanga ry'amahera canke iki. Ego me byose ivyo birashoboka, kandi ngome nabivuge ndavyatu uyu munsi dushatse ko social media zotangura kuduhemba ivyo turabire kuri, ariko ni ibintu tari yumvira ko amahera turayatinya mu bikorwa c'Imana. Twibuke yuko ngo amahera ari wo muzi w'ibibi vyose. Iyo amahera je mu bikorwa c'Imana vyinshi birashobora kugira gute kononekara, ariko muri make twabikoze uko kugira ngo itubere inzira yo kwagura ubwami bw'Imana no gushikana ijambo ry'Imana kuri benshi. Tubibutsa yuko turi mu kiganiro birashoboka muba mukurikirana ku munsi wa mbere igihe 12 gushika igihe 1 hamwe no ku munsi wa gatanu igihe 12 gushika igihe 1 tukaba turi kumwe n'umwe invité spécial yaje ava mu gihugu cya Australia, ariko bayiteka ridasanzwe muri birashoboka niteka twatewe. Reka rero dushoboye kwinjira mu kiyago cyacu cy'uno munsi. Gute gospel yo mu Burundi, indirimbo zo guhimbaza Imana yozotera imbere zigashika ku rwego rwo hejuru international, mbere aho bakobura ivyo bikorwa bigashobora no kubatunga bikabazana umusaruro. Ariko imbere yuko twinjira neza muri donido yacu y'uno munsi, nashaka ndababaze Nosaje Mapili, uravye urugezo gospel yo mu Burundi igezeko, indirimbo zo guhimbaza Imana mu Burundi igezeko, zarateye imbere cyane, ari nambwe cyane? Turagerageza, ariko sinibaza ko tumaze kugera ku rugero rushimishije. Turagerageza, ego abaririmbyi turashoboye, ariko sinibaza yuko turagera ku rugero rushimishije. Hariho nkanje uganje umenga harabaye gutera imbere. Ego mereka ndabivuge, ariko kubwanje simbona yuko turagera aho ku rugero rushimishije. Reka ndabivuga kuko
jewe nibaza ikibazo tugira gute gituma indirimbo mpimbazamana z'abarundi zidashika kure. Reka mvuge ati abarundi umenga abantu dukunda kwikengera canke dukunda kwigaya, ikirenze ko nacu ugasanga ibintu by'iwacu ntitugira gute ntitubikunda. Aho uciye hano mu bisagara hose naho woca hariya mu misozi canke za ruguru, ego biragoye ko kogenda ibirometero bibiri utumvise indirimbo y'ikinyarwanda iriko iravuzwa ahantu ku mabutike ku maresitora ibintu nk'ivyo, canke indirimbo y'abatanzania. Ariko ugasanga twebwe indirimbo z'iwacu ntitwitaho kugira gute kuzivuza ngo dushigikiye bariya baririnje amaze kugera ku ntambuko kanaka n'abariya bakiriko baragira gute bakiriko baravuga yuko ari kibazo c'abarundi biziko c'abafana badakunda ivyabo. Je nibaza yuko vraiment ari kibazo c'abarundi muri rusange, kuko na hariya muri Australia ndabibona usanga kugira ngo bavuze indirimbo ya Umoja group ahubwo bakanezerwa yuko bariko bararimba indirimbo z'abandi, ariko nimba dufise abarundi n'abarundi kazi baririmba ni kweke ko wa Mungu mu rusengero utotera ya chorus ya Umoja group, ni kweke utoririmba ya ndirimbo ya Kamikazi canke ya Satania yose indirimbo z'abanyarwanda zaraganje gose nizo ziganze igihugu cacu. Ivyo rogize gutubiravye nk'umuririmbyi mbe no kubabaza birababaje, kuko biguma binyoha ni kuvuga indirimbo ziwacu, kuko nk'indirimbo y'umuririmbyi w'umurundi yuririmbye mu rusengero ni nka promotion buri y'ubumuhaye, kuko andi bantu bashobora kuyumvika baneze ukabusanga nawe kwaye mu yindi eglise uko ugasanga indirimbo amaze kugira gute amaze gukwira isi yose. Nosara abarundi bagenzi bacu yuko bo dushigikira ibikorwa byacu bakabikunda. Ego mu kiganiro birashoboka dushikira abaririmbyi cyane n'abaririmbyi nabone n'aba-entrepreneur n'abantu bembetisa kugira ngo bashobore ibikorwa bishobore kugira kure. Ariko imbere yo kutubandanya n'ikiyago cyacu, reka twumvirize umwe mu basesanguzi b'indirimbo mpimbazamana Egide Hakizimana, tumve nawe icyo yashoboye kuvuga kujanye n'umuziki w'u Burundi aho ugeze kugihama bitugaruka. Kandi kirumvikana, ariko kandi jewe nibaza n'ubu nabwo jaho mwibarabara tugakoresha interview. Wosanga abantu benshi vraiment bavuga yuko umuziki ndundi gospel utarashika ku ntambo kigize gute ishimishije. Mwebwe mumenyesha makuru mufisemo uruhara runini kugira ngo indirimbo zacu zishobore kugira gute gushika kure. Abaririmbyi nabo ubwabo abarundi ntako tutagerageza, uravye n'ubuzima turimwo, uravye uburondero tugize gute dufise, je novuga turagerageza cane kandi cane. Ariko ni kuvuga mu gihe tugize gute tudafashwe mu mugongo niki n'abakunzi bacu canke umuntu wese yitwa ko ari umurundi ahagize gute ahari, arega nta wikwiza muri byose, nta wikwiza muri Burundi barikwijije bari gospel mu Burundi barikwijije, ahubwo hakenewe imfashanyo ivuye mu barundi n'abarundi kazi. Aho yumvise indirimbo yavuze nk'abapolineri nk'akarorero niyo bariya baririmbira muri za Canada ba Kamikazi n'abandi, bari indirimbo zabo zaragize gute zaravumye cyane kiriya gihe bivanye na generation bari bagize gute barimwo, kuko kiriya gihe je nk'umurinzi arinza asohora indirimbo uko yabiri kose ico gihe yabarurangirana, kuko no kumva ngo nakagiye muri studio vyari ibintu ngira ngo ari nk'igitangaza cy'Imana hagati y'igihe cyabo n'igihe cy'igeneration itabasha gutora nyine uboneko kiragenda. Ni kuvuga difference yagize gute yahabaye. Abo mu bindi bihugu baraduze cyane, natwe turagerageza turakora, ariko kandi abakunzi bacu novuga ati baca abantu ni kuvuga bakunda indirimbo z'inyamahanga cyane. Ego ico ni cyo kinovuga cagize gute cameze nk'icagima kidusubiza inyuma, kuko ririmba indirimbo z'abarundi vraiment ntagize gute nta meze nk'usubira inyuma gatoya. Hari umuririmbyi w'umurundi numvise agiye muri Tanzania, umuririmbyi arimba indirimbo za imiziki y'isi, uwo muririmbyi yari Loliro ariko aratanga ikiganiro aravuga ati nagiye muri Tanzania ati ikintu cantangaje, natangajwe n'ukungene ku maradiyo y'amatanzania canke amateleviziyo yaho bigoye kubona indirimbo y'umunyamahanga, bapiga indirimbo ziwabo kuva mu gitondo kugera ku mugoroba, iz'abanyamahanga ziracari kuzibona ari nkeya cane gose. Natwe rero nimba basi ubwo buryo bo butwaka ku buronsa agira gute hama indirimbo ikavuzwa, byo by'agaciro gakomeye cyane gose. Abo je icyo novuga kicho cyabo
sinovuga ngo abarivyi b'abarundi ntabwo bariko barakora cyane cyangwa sinovuga ngo abakera ntabwo bakora ahubwo new generation iri kwirakora cyane ku nguvu zidasanzwe kuko bari kugerageza guca mu makanda yabajya ba sekuru wabo ba Polineri ba David n'abandi ariko ikibazo cyagiye kihaba ntabwo kuko bavuga ngo umurongozi mwiza ategura uzomusubirira ntabwo bateguye bavuga ati mu gihe twebwe turiko turasaza reka dutegure abavuga yuko bajya ataco bateguye mugabo dusaye tuzi yuko nka Polineri asanzwe afise ishure ntabwo bateguye kuko turavye na David Fabrice nawe aheruka gutegura igiteramo kidasanzwe mu Rwanda atumira mbere abaririmbyi ategura na competition y'abarinzi bashasha harimo gutegura mbere baragenda no hariya mu giteramo hariya gute ushaka kuba yuko sinzi ko muri ko murantahura gutegura abazogusubira ntabwo ari ugutegura igiteramo haba ngo utuvuga ngo n'umusizi atumiye Ahmed cyangwa atumiye umwene data uvuze gutegura abazobasubirira urabafuse rero gutegura abazobasubirira ni kuvuga ati bari kuvuga ati uno musi turiko turasaza izi ndirimbo turiko turasohora kujya yavuze ati arateguye hakabaho ishure avuga ati iri shure rimwe abana kujya yatoye ba David akabigisha kujya yatoye ba David n'uburo agashiramo n'abandi akabasohora akabaransa bigatuma indirimbo zabo bagira nico gituma byahugenda neza kuko kugira ntacyagume haboneka bajya nyene wati cavuze racumva icavuze ndacumva cyane ubundi yego genda mushigikijana na 10 hakaba Michael do musique hakaba amashuri yigisha hakaba amashuri yigisha byo kuririmba bakadaratora bakabashiramo hama bagatuma babaransa ico ariko avuga ndagituma rero haboneka tuzibira nizo ndirimbo ariko aravuga izo ndirimbo nyamahanga izo zabandi nitwovuga yuko ari ama excuse nko muragira abaririmbyi ikibazo gihari mudashaka kukiganira ko nk'abarinzi ico mwokora ego mwavuze ico abafana bakiye gukora ariko abaririmbyi bwanyu mwe n'iki mushaka gukora kugira gospel twebwe arinzi bwacu cyo dushaka gukora muri kwijije byose kugeza ubu birakwiye jekeja ico navuga ku baririmbyi deja abaririmbyi ni mugabanye ubunebwe bakuru ubunebwe hama baduha indirimbo turabe yuko indirimbo zitaririmbwa mu eglise turavye deja nk'indirimbo Dudu aheruka gusohora uno munsi deja ziko zirakundwa ziko zirimbwa mu eglise none abarinzi bacu nabanebwe murabanebwe deja oya abaririmbyi ntabwo turabanebwe cyane muri gospel niho ravuga muri gospel abarinzi murabanebwe hari abaririmbyi benshi fe muravye bariko barakora no gusinzira badasinzira mugabo kenshi uzosanga bidogera ico kintu nyati ntamfashanyo hano mu Burundi zishobora gukora concert naho ayikora ababafana biwe bo mufashe mu mugongo baca bifuza ko bo kwinjira ku buntu aho kugira ngo utakumufata mu mugongo kugira ngo aronke n'ibihumbi 100 byo mufasha gusohora clip igira gute ikurikira muri make nta support tugize gute dufise reka ndaguhe nka karorero izo yarimbo nyahirutse ngaho ibujumbura amahera yahawe twese ntitwayumvise n'amahera ateye ubwo kandi barinjiye amatike ngira ngo aragurwa ku rugero rugize gute uteye ubwo mugabo ikibazo nikaye ku murundi wiwacu abikoze jewe inosa ntumwe ko ngomba kugenda yuko watubwiye yuko uravuze igerekeye ku buntu n'ubu hari abatabitahura yuko gospel music bashobora kurihisha amafaranga abo bose bashobora kurihisha amafaranga none rese yaramaze aramaze guhinduka jewe irya navuze ni ku ruhande rw'iwanje uko jewe nkorera mu isi itandukanye niyo abarundi n'isi yo ngaha mu Burundi tugize gute dusanzwe turi ni kuvuga umuntu wese kugira ngo akora igikorwa ciza bisaba uburyo none ntagutse tumufate mu mugongo bizogenda gute kandi ntawe kwiza muri byose ni kuvuga clip video irashaka gutwara nk'irakindu none ukoze yakonsoga kuramwe iraki zibiri egome n'ubusabu rutakamara amazi numva bitazokwama bikugoye abarundi rejo no basaba yuko bohaguruka n'ubu vraiment ndashaka ivuga bahagukane n'iyonka bakunda umuziki wiwacu bawuvuzaho baciye yose mu mamodokari ku maradiyo abari wo muvuza vraiment ko turashoboye sinovuga ngo turabanebwe kuko turashoboye cyane ikibazo kiye kizaho nyene mariko bavuga kico bijanye n'uburyo nako bamwe mu masengero kuririmba murashobora kubifata nk'ingabire ugasanga abandi aho kuririmba umuziki wa gospel cyangwa abandi ngo bavuze ati hari umurinde ngo akuza yakiriye amahera menshi mbega kuririmba
kuri bamwe babifata nk'umwuga abandi nabo bakabifata nk'ingabire nko gukorera Imana. Nagomba kubaza wowe icyo naco wowe ukivuze kwiki? Ku bantu babifata nk'umwuga bikabakundira sawa, kuko urumva turabantu ukora imyuga ibiri igomba gusa ariko kandi itandukanye. Nk'umuririmbyi ni kuvuga avuga ati je ndabikora nkuko twebwe Umoja groupe tuvuga dukora kugira ngo dushitana benshi kugakiza batahura Imana niki na Yesu niki, ivyo bintu babitahura. Urumva turatandukanye n'uwo muntu wundi avuga ati jewe ndabikora nkiki, ndabikora nk'umwuga ndondera akanoti kugira ngo ndonke isukari n'umunyu. Uravyumva? Ariko murashaka kubikora nk'ingabire mugabo akabishakamo umusaruro. Ego arakeneye gutanga ubutumwa bwiza, icambere n'ubwo butumwa bwiza mugabo kurongamo uwo musaruro nabyo si bibi. Oya ntabwo ari bibi, ashobore gutera imbere, bashobore gusohora amakipe video. Ntabwo ari bibi na bukebuke. Umvira ndakubwiye je nk'abazungu benshi tubanye hari ukugene bakora. Umuzungu ntashaka kuba passer umushahara wibuta hari. Ibi byo bivuga ngo je ngo ndi passer ngo nahamagawe n'Imana ni ibintu biri muri twebwe nyene aba Afrika. Muga muzungu nimba atonze ku rusengo nka passer atonze ku kazi. Umushahara ugomba kubugiza ugomba kubuhari kandi uwo muntu avuga yuko ariko arakorera Imana. None rero ivy'Imana muri iyi si tugize gute tugezemo biragoye kungene wo bikora atakintu gute kiriko kirinjira, biragoye. Amafaranga ni mariba byose akora byose. Iyo umuntu avyitwayemo neza ni kuvuga niwo muzi w'ivyiza, kuvyitwayemo nabi nawe ukaba umuzi w'ibibi byose. Turashaka guha umurongo abakora dukurikirana bakatwakura kuri 67 310 000 ubusa butatu. Ikiyago cacu bacumvise, ikibazo baza umutumire kuvyerekeye ibikorwa basanzwe bakora, indirimbo basanzwe basohora ari ngaha ku bwabo. Ninde